Twongeye kubaha ikaze rero banywanyi bacu bakunze bacu mudukurikirana namwe mu mpande zine z'isi. Kaze muri ano makuru tugiye kubabwira amakuru ariko aravuga ku isi muri kano kanya. Kaze muri ano makuru. Amakuru no musi turabwira ariko aravuga mu Burusiya ndetse turabwira n'avuga ku mugabane wa Aziya n'avuga muri Amerika ndetse no ku mugabane wa Afrika. Kaze muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze rero twibutsa kugira sabone canke kugira subscribe aturabikora hamaze kubikora namwe turabashimiye. Kaze rero muri ano makuru. Amakuru yacu rero no twongeye kuyahera mu Burusiya neza mu gace ka Donbas region ariko harabera imigwano iri kwirahuza igisirikare cy'u Burusiya ndetse n'igisirikare ca Ukraine. Intambara rero zirakomeje inyuma yaho igisirikare cy'u Burusiya kimaze gufatira intara burundu ya Mariupol ndetse n'utundi duce twishi two muri kano karere ka Donbas region. Igisirikare cy'u Burusiya ngo kiboneka ko kiko kiratera intambwe cyane gose muri ino ntambara ngo aho agace ka Donbas region muri iyi minsi gashobora kugwa mu bingwe y'igisirikare ca Ukraine. Ariko rero igisirikare ca Ukraine cahakanye ibingo. Igisirikare ca Ukraine kiko kirakora ibishoboka byose kugira ngo gisubize inyuma abasirikare b'Uburusiya aho President Zelensky yamenyesheje ko ngo ingabo ziwe ziracahagaze ku rugamba ngo nubwo ibigwanisho bisa n'ivyacerewe. Ibigwanisho ngo basaba ko aba basanzwe babafasha bashigikiye ngo bahe ibigwanisho vyihuta ngo ingabo ziwe rero zibandanyije kwihagararako ndetse ngo gukora ibikora inka ngo kuko ziriko zirabuza igisirikare cy'u Burusiya kubandanya gitera intambwe nk'uko mu gisirikare cy'u Burusiya cari kivyiteze. Twibutse rero ibi bigwanisho Ukraine isanzwe iri kwirasaba Uburusiya ngo muri iyi ndwi Uburusiya bwarerekanye video aho bwavuze ko Uburusiya bwaturiye ubwato bwuzuye ibigwanisho byari bivuye muri Amerika. Biro bikaba ngo byatumye igisirikare ca Ukraine kiba kirabuze ibigwanisho. Ibi ndetse bikaba byatumye igihugu ca Amerika cyumvira guha ibigwanisho bikomeye cyane gose nk'ama antimisile atera agera kure cyane gose ashobora guterwa ku kilometero 250 no kilometero 500. Ariko rero intambamye bahuye navyo abategetsi ba Amerika benshi ntibumva kimwe uwo mugambi ndetse n'abategetsi b'Uburayi bafise buno bwoko bwa bino bigwanisho. Akarorero nk'ama misile ndetse n'amantimisile yitwa M23 Hamsa yagomba guhabwa igihugu ca Ukraine. Ibihugu bimwe rero ntivyemeranya no mugambi wa Amerika ndetse na Amerika ubwayo abategetsi bayo ntibumvikana kuko boha bino bigwanisho igihugu ca Ukraine ngo Amerika ifise amakinga ko bino bigwanisho bamaze kubiha igihugu ca Ukraine ngo igisirikare ca Ukraine co hava kibikoresha mu gutera mu Burusiya. Ibiro bikaba byoca byandurutsa intambara yeruye ku gihugu ca Ukraine ndetse ngo aho ibyo hava hitandukira n'ibindi bihugu kuko ngo igisirikare cy'u Burusiya caramenyesheje ko igihe Ukraine yoramuka iteye mu gace na kamwe ku Burusiya ko ibigwanisho bizaba byateye iyo bizaba byavuye igihugu cy'u Burusiya kizohita cihorera. Ibigwanisho rero ngo bariko batinya kubiha igisirikare ca Ukraine gutinya ko igisirikare ca Ukraine coje kibikoresha mu gutera mu Burusiya kuko bino bigwanisho bisanzwe bitera kure bitera ano misile ashobora gutera kuva ku kilometero 250 ndetse no ku kilometero 500. Rero akaba atariko rahabwa igihugu ca Ukraine. Igihugu ca Ukraine ko gihabwa ama misile ashobora gutera hafi nko ku kilometero guhera kilometero 10 kugera kilometero 100. Izi rero zindi zikaba bakiyumvira kuziha igihugu ca Ukraine ariko bakaba batarakiziha kuko ngo batinya ko cyo bagitera mu Burusiya maze bikandurutsa intambara ya gatatu y'isi yose. Tuve rero ngaha kuri intambara iri kwirahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu cy'u Burusiya. Tugaruke rero muri mu karere ka Aziya aho ku munsi w'ejo Biden yarabonanye n'abategetsi ba bino bihugu bitatu, igihugu cy'u Buyapani ndetse n'igihugu ca Australia ndetse n'igihugu ca India. Abategetsi rero batatu bose uwa mbere abategetsi bose batatu bakoraniye hamwe mu nama bahuriye ko aho bavuga ko bagiye gukorana hamwe ndetse bagiye gushinga n'umugwi ujejwe ibibazo bya gisirikare aho cyane bazoshinga igisirikare kizoza kiragenzura ibikorwa Ubushinwa bukorera muri Ocean Pacifique ngo aho na cyane ibikorwa byo kuroba bitemewe n'amategeko igihugu cy'Ubushinwa gikora, aho igihugu cy'Ubushinwa ciyamirije bino bafunditse ngo aho cagiriza Amerika kwisuka mu bitakiraba. Ubushinwa bukavuga ko Amerika ikwiye kuraba ibibazo bihanze iwabo ariko ibibazo byo muri Ocean Pacifique ngo bitayiraba na gatoya. Rero ngo Ubushinwa bukabamenyesha ko atakizo buhagarika kubandanya ibikorwa byabwo bwahora bukora muri kano karere. Twibutse ko President Biden abategetsi yabonanye nabo ni minisitiri wa mbere w'Ubuyapani unawe yitwa Fumio Kishida, akaba ndetse yaranabone yari kumwe kandi no mu minisitiri wa mbere ho gutorwa muri Australia unawe ni Anthony Albanese, ndetse hakaba kandi yari kumwe no na minisitiri wa mbere wa India unawe ni Narendra Modi
abare bose batatu hamwe na Perezida Joe Biden bakaba muri inama bashize umukono hamwe ko bagiye gukora ibikorwa bya gisirikare ndetse no kugenzura ngo na cyane ibikorwa by'Ubushinwa ngo no kongera kuvyura imigenderanire hagati yabo ndetse ngo no gufashanya na cyane mu by'iterambere ryo muri kano karere ka Asia Pacifique ndetse ibi rero ngo bikaba byabonwe nk'Ubushinwa nk'agasotora gakomeye cyane rwose kuri Amerika. Tukivuga nyene rero ibya kano gace aho Perezida Biden atamenyesheje neza ibyo bagiye gukora kwa kino gisirikare bazoshinga, ariko ngo kino gisirikare ngo ni nkaho kizoba gigiye gukora nk'igisirikare ca NATO kubarabira ibintu n'ibindi abakurikirana ibya politike ngo ariko rero ibi Ubushinwa ngo bukaba buriko burabirabira hafi. Twibutse ko ari muri inama nyene ariho Perezida Biden yamenyesheje ko igihe Ubushinwa buzoramuka buhirahira bugatera igihugu ca Taiwan ko ngo azoba ari nko gukoza urutoke mu muriro, ngo Ubushinwa buzohita bwibonera ko. Ibi rero bikaba navyo nyene bitakiwe neza n'Ubushinwa, aho Ubushinwa bwahise bumenyesha buciye ku mushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu ko ibi Amerika iriko irakina n'ivyo itazi, aho Ubushinwa ngo butazigera bwemera ko umuntu n'umwe kuri isi awuhagarika, ngo ntabwo ari Amerika ndetse ngo ntabwo ari n'ubundi muntu wese washobora guhagarika Ubushinwa ku migabo n'imigambi yayo, ngo yaba ku mategeko yabo ngo ku bijanye na Taiwan, aho ndetse Ubushinwa buvuga ngo Taiwan ngo ni igiti ngo ni zinga ry'Ubushinwa, ngo kandi nta n'umwe ashobora ivyo kubivuguruza, ngo kuko Ubushinwa burafise uko gufata igihugu ca Taiwan ndetse ngo burafise uko bufatana ko izinga rya Taiwan ndetse ngo burafise n'amategeko atomoye ku izinga rya Taiwan, ngo rero Amerika ireke kwita ngo itayiraba. Ibi rero twibutse ko byaba Ubushinwa byavuye kuri commentaire Perezida Biden yagize, aho yavuze ko igihugu ca Amerika citeguye Taiwan mu gihe Ubushinwa bwotera Taiwan. Ibi rero bikaba byabaye mu gihe hari amakuru menshi cyane gose avuga ko Ubushinwa bushobora gutera Taiwan umwanya n'umwanya bivanye n'imyimenyerezo ya gisirikare imaze iminsi ibera muri kano gace ka Taiwan. Tukivuga nyene rero ivy'imyimenyerezo y'Ubushinwa muri kano gace ku munsi w'ejo nyene, aho aba bategetsi bari muri inama ya kada muri ya Asia Pacifique, igisirikare c'Ubushinwa n'igisirikare c'Uburusiya caragize imyimenyerezo ya gisirikare mu kirere hejuru y'ikiyaga ca Pacifique. Ibi rero ndetse ngo indege za gisirikare z'Ubushinwa n'indege z'Uburusiya zikaba zaraciye ngo hafi hariko harabera izi nama z'abana bakuru b'ibihugu. Ibi rero ngo byaratangaje benshi cyane gose kubona iyi myimenyerezo yahise iba muri kino gihe, kandi ngo ntabwo iyi myimenyerezo yari yaramenyeshejwe ko igisirikare c'Ubushinwa kigiye kugirana imyimenyerezo mu kirere n'igisirikare c'Uburusiya. Ariko rero iri kwitangazo bashize ahabona yaba Uburusiya ndetse n'Ubushinwa bavuze ko ngo imyimenyerezo ngo bahora n'ubundi bayikora ngo ari bisanzwe kuba barakoze imyimenyerezo ku munsi w'ejo. Twibutse ko ndetse ngo imyimenyerezo ishobora kubona uno munsi yabandanije, aho indege za gisirikare z'Ubushinwa indege za gisirikare z'Uburusiya ziriko zirakora imyimenyerezo ya hamwe hejuru y'ikiyaga Pacifique ngo kugenzura ibibera muri kino kiyaga. Nk'uko mubibona muri iyi video tubashiriyeho, uko niko vyari bimeze, aho indege z'Uburusiya n'indege z'Ubushinwa ku munsi w'ejo zakoze imyimenyerezo muri kino kiyaga. Ibiro bikaba vyerekana uko ikibazo c'intambara cifashe muri rusange kuri iyi si. Aha rero benshi bakavuga ko intambara ya gatatu y'isi ishobora kwaduka umwanya n'umwanya, nk'ubu igihugu c'Ubushinwa cotera igihugu ca Taiwan, Amerika nayo igaciza gutabara nk'uko yavuze ko, ndetse ngo Amerika iteguye no kuzana abasirikare mu gihe Ubushinwa bwotera. Ibi rero ngo bikaba neza intambara ya gatatu y'isi yose itangura, canke ndetse ngo n'igihe Uburusiya nabwo bukwambuka umupaka bugatera hakurya y'igihugu ca Ukraine, nk'uko muzi ko igihugu c'Uburusiya kiriko kiratera muri Ukraine bamwe cyo kwambuka intambara ya gatatu y'isi yose yocaduka, kuko haba gukoresha ibigwanisho vy'ubumara. Ibi navyo rero bimaze gutangura gukoreshwa kubera inguvu bino bihugu byose bifise. Intambara ya gatatu y'isi yose twoba twayishitsemo, rero tuvuga tuti Imana irinde intambara ya gatatu ntiyaduka. Tuve kuri umugabane rero tugaruke ku mugabane wa Afrika, aho kansera w'Ubujerumani canke utwara Ubujerumani canke Ubudage bivanye no kuvyita ariko aragendera ibihugu vya Afrika
aho yatanguriye muri Senegal ubu akaba yageze muri Afrique du Sud aho yakiriwe na Perezida Cyril Ramaphosa. Ubu rero Olaf Scholz asanzwe atwara igihugu c'Ubujerumani ariko ari kanseri w'Ubujerumani mushasha ariko aragendera muri Afrika, yamenyesheje ko asaba ko ibihugu vya Afrika vyogira bihagaze ku ntambara y'iko yahuza igihugu c'Urusiya na Ukraine, aho yasavye Afrique du Sud ngo ireke kuguma iri ku ruhande iri hagati na hagati ngo ahubwo ishigikire ngo igihugu ca Ukraine. Ibi navyo rero Afrique du Sud Perezida Cyril Ramaphosa akaramenyesheje ko umugabane wa Afrika ufise ngo uko ubona ikibazo ca Ukraine ngo ariko ukaba ushigikiye umugabane wa Afrika ko intambara ihagarara, ukaba udashigikiye ko intambara yobandanya. Ariko rero Perezida Ramaphosa akaba atamwemereye ko Afrique du Sud igiye gushigikira igihugu ca Ukraine kuko Afrique du Sud isanzwe ndetse iri no muco bita BRICS cyo gutabarana hagati y'igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Afrique du Sud ndetse n'ibindi bihugu biri muri uwo muryango. Ariko rero ibindi bakaba baganiriye ku vy'iterambere ndetse n'ibijanye n'ikiza ca coronavirus uko ivyo cononye ndetse n'ukuntu bufashanya n'Ubudagi mu gusanura mu kongera kuvyura amabizinesi yononekanye kubera kino kiza, ndetse akaba yemeye ko igihugu c'Ubudagi kigiye kongereza imitahe cari gisanzwe kizana ku mugabane wa Afrika, ndetse ngo kigiye gukorana n'ibindi bihugu vyinshi vy'umugabane wa Afrika harimo n'ibino bihugu bitatu, aho yagendeye igihugu ca Algeria ndetse yagendera n'igihugu ca Senegal. Urugendo rwe akaba yarurangirije mu gihugu ca Afrique du Sud aho azoca asubira ku munsi w'ejo iwabo mu Bujerumani. Turangirize hano makuru rero ku mugabane nyene wa Afrika. Muri Congo ku munsi w'ejo igisirikare ca MONUSCO kiragereza umuhari M23 ko umuhari M23 wateye ku birindiro vyaho, naho inyuma yaho umuhari M23 utereye ibirindiro vy'abasirikare ba Congo bari basanzwe bateye nyene amakambi ya kino gisirikare M23. Tubutse ko igisirikare M23 casubiriye kuvyuka muri Congo inyuma y'imyaka itari mike umugwi M23 utujijwe muri Congo, ubu rero ukaba wasubiye kugaruka ndetse bikaba bibonekana uyu muhari ko wagarukanye inguvu nyinshi, aho bivuga bamwe bavuga ngo umuhari ushikirwa no Rwanda, ariko ibi akaba atavyemezo tufise ko umuhari ushigikiwe no Rwanda. Rero umuhari M23 wasubiye gukomera muri za Kivu ndetse n'ahandi muri kano karere ka Congo. Rero ukaba ku munsi w'ejo warateye ikambi y'igisirikare cy'abasirikare ba Congo ndetse uterana ikambi ya MONUSCO. Ibi rero MONUSCO ikaba yavuze ko ari agasomborotso gakomeye cyane ko MONUSCO itahari ngo igwane n'iyo migwi, ahubwo MONUSCO ngo ihari kugira ikingira abanyagihugu. Rero ikaba MONUSCO yiyamirije bino umugwi wakoze, ndetse akamenyesha ko utohirahira uno mugwi M23 ngo usubire gutera ibirindiro vya MONUSCO kuko MONUSCO iri muri Congo kugira ngo igarure amahoro, itari muri Congo kugira ngo igwane iyi mihari. Naha rero dushye turangiriza hano makuru abayakurikiranye mwese Imana yabahezagire, ndetse mushikare kuba natwe tubibutsa kugira sabone ndetse ndakugira subscribe kubakoresha ururimi rw'icongereza. Mwakoze mukomeze kudukurikirana mu makuru hanyuma mugire aho muba Imana ibazigama.